musanzwe mufata ni ugutandukanya ubwo buruhe, si uburuhe bw'umubiri bw'ingufu, ni ukuvuga wumva woryama ugacuruhuka, biratandukanye. ubwo buruhe mvuga ni uburuhe bujanye n'inzira wocamwo kugira urere umwana, n'inzira wocamwo kugira ukemura ibibazo byo mu nzu, no kubura ugasanga imbere yawe umenga hari ikintu cerekeye nk'igihome kigutangiye. Rero uwo mwanditsi niwe yaduforumye yitwa Isabelle Roscar, ni umubirigi, ni umuprofeseri w'umupsikologe, niwe yaduforumye kuri ibi bintu byerekeye l'épuisement parental. Niwe yavuze ati quand la grande aventure tourne au désastre, c'est-à-dire bari babanze kubona abavyeyi benshi usanga umenga bararushe, ugaca usanga mariage, uravye ukuntu wari wateguye mariage neza n'ivyiyumviro wari ufise mu rugo, ugaca usanga mu rugo hariho bamwe baruhira, agaca yiyumvira ati ese cyose nzi gukomeza cyangwa icyo sonsubiza ubusore, kubera iki? Kubera yatanguye kuruhirayo akabura icyo afata n'icyo areka mu rugo, umugabo bikanka nabo nyene ntahutse n'umugabo, abana bikaba grave, akiyumvira. Niho rero bacavuga ati yanditse ati une aventure yahindutse, ni ukuvuga ibyo wihaye, urugendo wari utangiye kugenda rwaguhindukiye ikintu c'umunani, ikintu gukura k'umuntu, kuba umuvyeyi. Umuntu wese ntavukana sagesse canke ubumenyi bw'umuvyeyi, ni ukuvuga yuko ntuvuka uzi kurera ntibikunda. Kugira utavuka ufise abana ni ukuvuka uzi kurera ntavyumenya. Ivyo kurera utangura kubimenya ucitse umuvyeyi uvyara, niho utangura kuvyiga. Ariko ikibazo kihari, nta shure y'ivyerekeye umuvyeyi yawe, kandi ari ikintu gihambaye cyane. Nta shure baradufasha ku isengero, mugabo nabo hari ibintu byimbitse cyane badashobora gushikamo vyerekeye umwe kahise kawe kasiteri n'akazakora kahise kawe, umukozi w'Imana akamenya ari naho umugabo bataba kazi. Rero bigaca bituma usanga abana bose utarusanzwe uzi kurera, kandi kurera twebwe abarundi tweho kwigana ivyo turabona, ni umuntu wese arazi kurera. Iburaya rero baratera imbere cane, hoba umuntu aja mw'ishuri nyene azorera umwana, akamarana n'amaforomasiyo amezi n'amezi, ariko ayiyumvira ngene azorera umwana. Niho uca usanga mbere banabategurira bobo anamuvyara yiteza imbere. Bobo kubera abanza kuja kuvyiga, akavuga ati umwana wanje ne papa vivre, ntazobaho ntigura ubuzima bwiwe, bakavyiga. Twebwe rero iwacu muri culture yacu, ngo twebwe mu migenzo, umuntu wese avyaye ashika umuvyeyi, utumenya ngene afata umwana wiwe, barashiraho na surveillance, kuraba ngene umuvyeyi ariko arafata umwana kabisa ko yize ivyo kurera, atavyize baramumwaka, baramupaka ati umwana ntashobora kuba muri ubu buzima ko utashoboye kumurera mu nzani, baramutwara. Ni ukuvuga rero nicyo gituma usanga abavyeyi benshi birukira kumenya kurera umwana, kuko hajya iyo ubyaye umwana ntumurere neza, ari ijambo ry'Imana ribivuga muri Zaburi igice 10, biravuga yuko umwana w'igito
aramaramaza se, aramumaramaza. Ni ukuvuga iyo wowe ubyaye umwana, rero muranakira ababyeyi baza ngo arakwiganira yuko umwana wiwe afite igisoro, akakubwira ko umwana byamugoye, mugabo ukabona ati umwana rero byaramugoye n'ababyeyi baragoye, ariko biva ku kutamenya, biva ku kutiga, kuko jewe uko narezwe baniyumvira yuko ivyo sawa cyane naho ngomba kugira kontere yabyo turaza kushikira basa gato urumva turaza kuraba manuka gato. Igituma rero ikicigwa gikomeye cyane, ubwa mbere ni uko mu iki kijana cya 21 bicoroshe na cyane cyane mu byo kurera abana. Hariho ababyeyi benshi batariko barabibona, mugabo iki kijana bicoroshe, harimo ibintu byinshi bihinduka. Murabibona yuko hari ibyo umwana ari kuba azi kera, azi afise imyaka ndwi, mugabo azi afise imyaka 25 cyangwa 20, ugadusanga umwana abizi ku myaka 5, 6. Umwana aramaze kubona abantu baryamanye afise imyaka 4, 5. Wewe rero nk'umubyeyi uzogera kugomba kubimubarira, kubimwumvisha cyangwa kubaza ko abizi, utangiye kubona asoza amabere cyangwa umuhungu atangiye gutwara ubwenge, ntumenye ko yabimenye, ashobora no kuba yaranakomeretse cyangwa yaragize ikibazo. Ni ukuvuga iki kinjana kirimo ibintu byinshi bitandukanye bituma ababyeyi dutegerezwa kwiga. Icya kabiri ni uko abana benshi bavuka bameze neza, atanarwaye na gatoya. Murababona mu makaritsiye yanyu yavutse neza, muhira bafise n'ibintu bikwiye, atanizara bagize, mugabo nere kubasanze ukuntu bameze ubona ko ari abana bari ndetse kiriwe, hari ibintu byinshi babuze. Umwana wawe waramugaburiye, ugakumuruka kw'ishuri ukabona kweri wabaze ikintu c'ikibazo. Umwana wawe ntashobore, afise imyaka 18, ntashobore gusohora iciyumviro abantu bakuze bawumviriza, kuko uca usanga ivyamureze ntiyaronse amajambo y'abavyeyi, ntiyaronse ikirango, yayagishijwe na amateleviziyo. Ibyo nibo bayaga n'abazungu, bayaga n'abasitari bo muri televiziyo, nibo bagenzi biwe. Ucubona abana, umwana ari desekiribu, ego mw'ishuri azobitora, mugabo ntazi akamaro kariko kare. Urashobora no kumwigisha kw'ishuri nziza akanatora, mugabo umwana atari ekiribe ngo amenye ku ruhande rwa sosiyale, ni ukuvuga ibyo akeneye kuyaga, ikiyago ciwe ukabona ko ashobora kugira analize y'amajambo, uwo mwana ntiwovuga ngo naho ariko aramenye ubwenge bwo mw'ishure, ntiwovuga harika ngo arafise hari akantu gatoya abuze. Ni ukuvuga yuko ni ca kintu c'ubona aronka n'udufaranga, agaca abona ati amahera je nta kintu yagura, tutarikajana mu kiro, kabona atwaye miliyoni 8, 5, 10, hose aragarutse ahetse. Ni ukuvuga ico kintu yerekana desekiribe, kandi yaraciye ubwenge no mw'ishuri yaranabitora. Inyuma gato, ikindi cya gatatu, certains parents qui se désengagent parce que les enfants sont difficiles. Ni ukuvuga ababyeyi bamwe murabazi, ababyeyi bakorera ati umwana wanje je narahevye, urya Imana iramubona, jewe nta kindi kintu ntaco ntamukoreye. Mugabo abana harya ni abana nyene, n'abantu Imana yatanze, ariko
uko umufashe ubimenye hakiri kare ugashirayo utuntu tw'utubariyeri ntahaje abatuzima. Rero ababyeyi bashika ahantu rero kukwibuka kugorora umwana yamaze gukura cyane, babonye vyanse bashavuga ati jewe nta kindi umwana arahevye, reka ubukya narakuye mu bana. Hari n'ubundi yambariye yuko umwana we ubukya naramukuye mu bana banje, ubukya naramukuye mu bana banje. Kubera iki? Kubera ubwo buruhe yararushe, arabura ahantu, ubwo buruhe buramunanira gusipota, ubwo buramunanira kwihanganira, ashavuga ati je me désengage, ndahevye umwana ndahevye. Ikindi ca gatanu, relation entre les parents qui ne sont pas solides trouble le développement social. Ingo hagati y'abavyeyi, umuvyeyi hari bazi neza, navuga n'abavyeyi bazi ko bibagora, uzi neza ko mufise abana mwebwe umutima mene kugira ngo ingorane ntizizosubire ku bana. Abana nabo nyene relation mubamwo bazibamwo nizabo, nibo mwebwe baraba. Ikindi ni murabona yuko individualisme, ubu tuba mu bisagara vyugaye, impangu zugaye, usanga yuko sogokuru ntari hafi, nyogokuru ntari hafi, pour renforcer l'équilibre parental. Numva abana umwana wanje nguma ndamugaranye muri urwo rupangu, ntaza kumva sagesse bya wa mutama abantu baragira neza, cyane ntaza kudonka ahaza gufungura hari umunyogokuru akuze cyangwa umumama akuze. Ruguru murabona ko twashaka mama atari hari bacukurikira mu muhanda hari, kandi icyo bagenda kumviriza bumviriza impanuro n'imigani n'ibiki. Mugabo twebwe ubu nos enfants sont seuls à la maison, we wagiye ku kazi nawe wagiye ku kazi, mugabo asigara wenyine. Ikindi ni ukuntu ubuhinga bwo gutumatumanako buriko butera imbere ku rugero rwo hejuru, kandi twebwe aba nk'abavyeyi tutabizi, tutari informe cyangwa tutategujwe ngo tumenye impact cyangwa ingaruka zizogira ku bana bacu. Usanga abana bacu afise imyaka ndwi aba amaze kuraba ibiterasoni muri telefone ibashika, ariko hari abundi nabwanye n'abatabimenye, kandi ndabizi hari abavyeyi babanje bimenya byararenze urugero. Nibyo tubananye abitorewe cyane. None kuba umuvyeyi murabona ko iki gihe ugira uvyare ubuharaza iterambere, bakakubwira baby shower, bakakwegeraniriza ibintu, bakagufelicita, bakakubaza ko uzobavyaye umuhungu, uzobavyaye. Sasa hariho tugeze ino shenu mubasanetse biyo bakorakoranije utuntu begeranije, ariko itanze ati monsieur madame, aho twari dukwiye gufata abo bavyeyi. Ubu turacabifata mu bintu vyo kubaha amaesume, ibiti, amakuru n'ibiti, ntibababwira mugabo ati iriba. Ivyo rero biraca bihinduka, bakeneye kugira ngo abesheho umwana, bashobora bike nabivuze. Ariko umuntu aba umuvyeyi ryari? Umuntu aba umuvyeyi igihe umwana umwe bamugiriye teste ko yasamye, atangura kuba umuvyeyi. Haraba ico bita communion de l'identité, le passage de l'état ya couple vers l'état de la parentalité. Ni ukuvuga kuva mu bihe vyo ku mugabo n'umugabo ukaja mu bihe vy'umuvyeyi, uca wimuka ukungururiza bwiza kwa ahandi hantu. Aho habikire ni ukuvuga ivyiyumviro, tutangura kwiyumvira umwana wanje
ngomba mfungure ibi ubu ngomba mbega bagira iki kuri etuwa premier mois uca utangura kuvuga ati mbega muri examen zozigirisha ryari na ryari ni ukuvuga ibipimo ni ukuvuga uca utangura kuja mu yindi monde de part kandi niyo umwana wawe avuyeyo bavuga ko ubuze umwana nubwo ukiri umuntu w'umudamu asanzwe w'umuvyeyi rero ico rero nico gihinduka ariko probleme dufise abantu bavyaye muri bavyaye ntibabaye informe y'ibintu bitegeza guhinduka muri ushobora no kuba uvyaye aca usanga ufise ico uzobwira umwana ntuzute umwana w'amezi angahe awe ubuzi mu bisanzwe tutizungu ca dufata tuti ni ukurondera umugore ndondera umugore abimenyereye kurera abana urafise experience urazi kurera abana urazi umaze kurera angahe niko ndarakonda amakesitio ugakunda kubaza ariko ikintu twibagira ni twebwe mu mutwe guhinduka kw'iwacu mu mutwe mbega nanje nk'umuvyeyi mfise uruhare yego ngira mvyare mfise uruhare kandi avyaye umwana ari ngaho mbega niteguye gute mbega mvugisha umwana gute mbega ibintu byose ugaca usanga hariho abavyeyi batahindutse batavuye muri wa mwanya wabo w'ubugore ni ukuvuga icyo bita identite wari ufise w'umukobwa ni ukuvuga ibyakunezera uri umukobwa nibyo biciye bibandanya nimba ufise wakunda ikirori cyane urabandanije ca kirori utiyumvira umwana nimba aha murabona kuri avant la naissance imbere y'uko umuntu abyara uri sportif ukunda siporo kenshi kane mwiyinga canke uvise ukitaho umugabo wawe identité conjugale ukamenya umugabo mukazi vraiment byose mukabikora ibikenewe les relations sexuelles za bien mukazigira neza cyane ariko identité amicale ukavizita abantu abagenzi mugaburira mugatelefonana utarabona umwana niko nababwira mutarabona umwana vous êtes en train libre muba muri widegenza gatoya hanyuma imanza murazimara zitandukanye hanyuma n'akazi rero identité professionnelle akora akazi cyane mugabo umaze kubyara ya kwa kuntu ubyara umwana bya bintu byose bica bihungabana biriya umwanya wo kubifatira bica bihungabana n'akazi rero aho gahungabana kagata kubera umwana arize ni ukuvuga identité professionnelle identité yose ni ukuvuga uko ibi bintu wakunda ibintu wishyiramo ibintu wakora bica bimera nk'ibyikunda ibintu cyane murabona muri ensemble ukuntu ubuvyeyi buba bwatwaye ikibanza kinini aha bica bigenda neza ni ukuvuga urarondera uburyo bwose bw'ukuntu bwokora kugira ibanga ry'umuvyeyi ryawe biri mpungabane mu rugo kuko bimaze kononekara bikora kuri ya identité yose ikintu gitangura gupfa ni identité conjugale ni ukuvuga cyatangura kuba ukutumvikana n'umugabo ingene utabikoze neza canke nawe agahungabana turaza kushikira impact positive ou négative iyo umuntu nikigamije gusigura bashobora kwavansa donc le fait d'être principalement responsable de son des soins où uri responsable
y'amaswa y'umwana birafise ukuntu biruhisha umubyeyi, ukuntu bikora. Iyo ubikoze neza birimo umuruho, ariko uwo muruho ujana n'ibyo novuga yuko nawe igihe bigenze neza wumva unezerewe, uraruha. Ariko apre iyo ubonye umwana wawe ariko arakura neza, yatanguye kuvuga, umutima akagenda akagaruka, utanguye kubona yuko afise ubwenge bukwiye, utanguye kubona yuko agutahura, uca muri ico gihe nawe wumva utarusha, uraruhuka, biraruhura. Aha navuze ahantu ngo les pères peuvent aussi éprouver des difficultés face aux exigences de leur nouveau rôle et se sentir fatigués, puisque d'avoir moins de temps pour là yaba umubyeyi uwo ari we wese, nta mubyeyi aryoherwa nyuma, ni bake baba bishyiramo, si ukuvuga ngo urabikunda. Ibyo bintu biba mu mitwe yacu, si ukuvuga ngo ni uko sinshaka kwegera abana, si ukuvuga ngo nta rukundo mbafise. Twese tuba dufite urukundo, mugabo ubwo rukundo tuba dufitiye abana ntidushobore kurekura bimwe byahora bidufatira ngo duhe ikibanza icyo kintu, kubera twebwe turakunda abana. Iyo dushitse mbere urabaza umwana, uranaterefona, we mushoferi ni gute, abana bari muhira, babaza icyo bashaka ubagurira, no byerekana ko muba mubakunda. Mugabo uko kuntu uhinduka mu by'ibintu, ukavuga umwana ntakeneye nk'ababyeyi. Kenshi nsubira babwire umwana ntakeneye objet materiel. Ubwa mbere umwana akeneye ikiyago cyane, nta ndya iryohera umwana no kukumviriza, nta kintu, nta ibisuguti ntibiryoshe cyangwa ibindi bintu, amashokora cyangwa ibindi bintu by'amacornflakes ntaryoshe nko kumviriza nk'uko umwana yumviriza umubyeyi ariko aravuga. Abaravuga ko papa baca bana rero uraruha kubera yuko wewe ubona iki bintu nakorokeyemo bisanzwe, ugaca utanga uruhoti nanone. Icyo yavuze icyo twise deuil difficile de la vie d'avant, ni ukuvuga ubuzima ukwiye ko umuntu abura umwanya wo kuganira n'ababyeyi n'abana, kubera ko umuntu ndabuze umwanya, akazi karantwaye. Icyo rero ibi bintu byo ndabimenye none twabanera ubonye mu rugo utari witeze, kandi ibyo bintu bize guhungabanya identite yawe cyane uko wari ibyo wahora ukunda cyane bitanguye guhungabana. Niyo rero nanise deye y'ubuzima bwanjye wari ufise ukiri musore, kiri mu nziza nziza, kiteka isama, ubyibutse yuko ubu ufise ingorane, abana barira cyane mu ijoro tuteranwi, urumva yuko n'akantu none mwese ntimwara mwumva mubayejene, ukazuka umwana yarize en pleine nuit. Hariho ubundi mugenzi yambariye ati jewe naciye mbwira madamu no umwana agumarira no ushobora sindoga umwanya wo gusinzira, ati no kuko tumucutsa leta akije umwaka tumucutse, c'est-à-dire à la rucher tumucutse vraiment aje kugira ngo yasinziriye wari mugabo. Urumva rero haraba ibintu bishika ukiyumvira bandanya zinabikuze. Aha rero rezeka ni ukuvuga uravye ni bimwe nababwira yuko uravye ubuzima wari ubayeho uri umukobwa
cyangwa uri umusore ugaca usanga uri bwabaye puripiya bwabaye nabi rwose kurusha umuntu. Ibyo rero ni mu bintu bwa mbere bitangwa kurusha ababyeyi. Wowe utangiye kwiyumva no genda umukobwa imana ngora nari ifise none ibintu mbayemo si bwa mbere abana baguma barangora mfise umwana arwaye igihe kirekire mfise umwana mukuru nawe afise esheke sikorere byanse twananiwe mu nyuma nanje ubwanje ndafise amagara make ndarwaragurika cyane ntaho rarwaragurika nkiri inkumi cyangwa umusore. Ubwa gatatu umugabo wanje birashika akankubita akambabaza kandi ndiko naraba sindi busubire iwacu biragoye. Kandi ikindi naco iraba n'uburyo nta nubwo mfise nari guhera nkahava hashaba itandukaniro ry'ivyo bintu bibiri. Ubwa mbere nari nifuza ko abana banje bazoba incabwenge mugabo nta mwana atatu abana banje nta mwana n'umwe arengana ishuri atatu gusa. Nari nzi yuko abana banje bazogamburukira mugabo abana banje bose novuga ukamvuga n'amasutwa mu giterane cy'ikigoro abana banje bidashoboka. Nari nzi yuko abana bazobaho umurongo mugabo birananiye. Ibyo byose rero biri mu bintu bigenda bikuruhisha biruhisha umubyeyi uwo ari we wese. Ariko ntimubyumve nababwiye kuba umubyeyi bisanzwe biruhisha mu buzima bwa misi yose. Hariho iyi stress isanzwe uwo yavuze ati ukuri sindushira utungura nitubura mugabo hariho stress isanzwe. Ariko ikintu nizeye kuzima ni ikintu ushobora kubura kosusi ni ukuvuga urarondera inyishu y'ibikugoye ukayibona ukaza kwa pasiteri ukamubarira mugabo bikanga gukemuka ukagenda ku mugenzi wawe ukamubarira bikanga gukemuka. Hari naho mbere ushika mu inzira urindiriye gute. Muri icyo gihe rero iyo niyo twise epizema ni ukuvuga ibintu bijyanye no kurera byase mu rugo. Wahanuye umwana wabwiye umugabo ngo agufashe ntari hafi yakore je ntabwo ushoboye. Hariho ubona bakije jewe nifuza ko papa we yoza ku ishuri kubera wowe urumva kwitaho umubyeyi w'umama. Ntujye ndazi yuko iyo umubyeyi umupapa agiye ku ishuri umwana akamubona ku ishuri akabona ko yaganiriye n'umwigisha birafise icyo bihindura ku mwana mu mutwe n'ingene aza kwitaho inyigisho. Ijya yanaretse kumviriza ntuvuge menshi papa wiwe naho yamubona avuyemo umutima w'ubuvuga. Ni ukuvuga uwo mupapa yari yiruhiye yari yirerewe nabi kuko akora ati naho mbiza yagomba akavamwo yugomba akavamo nk'iyo ndamuzi. Ni ukuvuga iki iyi niko nabereka yuko hariyo stress isanzwe yuko abana babuze minervare ukiruka ukayirondera yuko wabuze irasiyo ukagurana umuntu ibyo birasanzwe. Mugabo umwana ufise ikibazo mu rugo ibibazo byinshi cyane
kandi si ikibazo kimwe gitera ikibazo. Wewe bwa mbere ufise ingorane mwe n'umugabo, ubwa kabiri umwana wawe arwaye igihe kirekire, indwara sirayi umuremere, ubwa gatatu wa wundi mukuru nawe yatangiye kwifata nabi, ntaza no gusenga, umenya ibyiwe, umenya porogaramu yiwe, ibyo byose bigenda birakorakorana, ibintu bigenda birahamagarana kugira umubyeyi atebarure. Ariko abakristo bibaza ko nafise icyo abandi mu barusha, kubera twebwe hariho umuntu aturuhura gutwara kenshi yacu, ni Yesu. Turasenga, ariko umuntu afise kuzima uyu afise kuzima n'Imana biragabanuka. Aha ingo zidakomeye shingiro ntiribaho kuko abana bararira ku bavyeyi babizi. None iyo bariko ibintu bitameze neza mu bavyeyi, bibaza ko boza gusenga canke bobahinda, bamwe banegera gusenga, twe dusigaye ngaha. Ego iminsi yanjye bazokugenderera me bamaze kumenya kwigira haruguru gatoya, akati ivyo bintu babihimbiye mweko mukagenda, uzoca usanga agakiza mugarigaro ry'Imana gafise ahantu bikosora ibintu, kandi bumvira ivyo ukakanya na gatoya, wumvise ijambo ry'Imana n'akanya gatoya birasigarayo. Nico kimwe n'impanuro y'umuvyeyi, ukaryumva ukiri muto cyangwa ugahanurwa n'umuvyeyi ukiri muto, birafasha cane. Sinzi ko mu nyumva bahari n'amatara, birafasha cane kuhinduka, kuko risigara rikura. Kuko iyo umwana akiri mutoyi, nkuko tuzogenda tuvyiga mu vyigwa, tuzogera icigwa c'ingene tworera umwana kuva asama. Haticara ko dutegura abavyeyi, tuzokwiga ngene tworera umwana gute kugasama gushika muri adolescence, kuko arenganya adolescence umwana naho ugomba kumureka kuko abafise muri we la base canke umushinga ukomeye, ku buryo adashobora kubanjana n'abaje, ataba umwana hungabana. Kuko tuzobereka ibiringo byo imbere y'imyaka 6. Ico haje umwana ico utahaniye umwana imbere y'imyaka 6 muri iki gihe, peut-être kera byarashoboka ukabibabwira kubera nta byinshi byari bwabo. Muga muri iki gihe ico utabwiye umwana imbere y'imyaka 6, ukazoja kukimubwira nk'imyaka 12, arakura ati nje muri kuravuga urabizi neza kuko aba yaregeranije ivyemeza ubumenyi bukwiye, arabwishiramwo kandi arabuha ikibanza kugira rero birandure byashinze imizi, biragoye. Ivyo rero ndiko ndababwira tuzovyiga ivyo tuvyige titre somera titre kuri cyo. Iya yirengane ni uzogira uruhe ko mu mutwe, umutwe urumva ko umutwe umenetse, kandi ikindi gaco ni emotion. Ninde yavuze ibyo ku kazi, uwo yavuze uvuye ku kazi, urashobora kuva ku kazi wewe urushe. Ku kazi nabyo birashobora gutuma iyo warushe rwose ku kazi bica bigira ingaruka mbi ukuntu uza kurera abana. Ni ukuvuga iyo bita épuisement professionnel, birashobora kucizana épuisement parent. Ni ukuvuga uburuhe bw'akazi wakoze cyane, ushitse umwana
hamwe aje kukuyangira canke bakakubarira amakosa umwana yakoze ubwo nyine ukagira reaction iri violent ukagira violence umwana canke ukamukangamira ni ukuvuga ntugire igishika ni ukuvuga umubyeyi atangura gupfira mu gishika bijya bintu by'igishika je ndakubwiye ikintu ugaca undandagura umwana bakubwiye araguhamagaye akubwiye ikintu ukamurandagura bamenye akarahuri umwana akazokubitwa kanoga kubera akanoga karahuri abakozi ukabarandagura bose bagahunga bakiregeza kubera akarahuri kamwe umugabo ukamuryagagura kubera wagize warushe ku kazi uvuye ushitse wumvise abana ibyabaye cyangwa wumvise akagorane kari simple ushobora kugira utuje neza ushobora kwiyumvira solution ikaba cyangwa inyishu igakunda ikindi nacyo distanciation ni ukuvuga ni ababyeyi nabyo bihora bishikira bigushikira inconscient ndaza ndushe niba ndakora ndushe ugacumenga ushitse mu biro ugacumenga mu ryama ubwabo uri kuryamye ukazibona wa mwana aciyaza urumva kandi bigushikira ntibigushikira ngo ni ukubera ugushaka kugira wumva uburuhe ugaca wibagira ya hole dantara uwo mwana we tigeze kubona ku munsi wose uramuramukije yego naho cumenga ufise kandi abaca bashikira kuri WhatsApp n'abaca bashikira kuri televiziyo kubera ntiyigeze aronka akanya ko gunaviga aca araba amakuru cane umwanya ugahera akaguma ahoze ukuvuga aho iyo bita distanciation no kuvuga umenga kubera abana bagoye ahubwo ukeneye gusanga basinziriye benshi mbere baranabwira ugasanga abagabo avuye mu kazi aciye yigira kwirigara kunywa canke mu kabare akinywera agacupa arashobora gushika abana basinziriye abagore nabo bashobora kubarira ati bamubone ndagusa umwana ntumunyereke acarira acumigiza ivyo bishikira benshi donc ce sont des signes de l'épuisement ni ikintu kikwereka ko hamwe irakuruhisha nawe ukuvuga yemeze mugabo urondera uburyo bw'uko umwana agenda asezeye umuvyeyi kiretse asinziriye mugabo kubona ntuyomboke ngo uce wiyiruka genda usezeye apfuma arira mugabo wambaretse umwana bayi ndaza kugaruka aho nkunzira ndakuzanira iki ndakubwirira uku ndakugirira uku benshi rero iyo erere abavyeyi barayigira umwana akagenda akavyukuraza umwana avyutse canke yaherutse muri kumwe akaza arondera nyina wiwe ntamenye ibintu ukuntu bimeze bijya bintu birakora mu mutwe umwana bikamuhungabanya kandi benshi bakabizi ni ukuvuga nawe niyo yagomba kuja ahantu niyo yakura uzomusanga ngo gusezera ntuzomusanga ngo gusezera kuko ni culturelle byinjira muri twebwe ngo waroye hehe kandi ndi ngaha ko ntazoguseze ko nawe ntiwabimenyereje kuseze benshi rero abavyeyi bagaca barondera ko umwana wabo ageze a 12 ans yamaze kumenya abagenzi benshi ngo wanseze wagize mwarasezera mwarigeze mwigisha gusezera abana ikindi ego ni hari igihe rero ni bimwe navuga yuko abavyeyi batakaza umunezero ku bana babo baca usanga ndiko ndababwira umaze kugira amasiri nkande muri ayo uba wamaze gufatwa mu buzima
umaze kubona yuko ushitse muhira kugira abana ntibakugore ucuja mu gitanda hanyuma ugacubaho umwanya ugacurondera ukuntu basamaza ntubukibanezerere ntubyanka nyene ngo byanke mugango vyerekane mugabo turavye ibikorwa ushika utegurira abana turavye ukuntu uvuga uti abana rero raba wewe ubatware hariya ubigizeyo kandi ntubigere baza n'iyondi hanyuma ukavuga uti uramutelefona uri ku kazi canke uri ahandi hantu ati frere mugerageze nsange yasinziriye gerageza raba ukuntu umusinziriza frere akaca amusinziriza ugasa umwana yasinziriye yego atiza yasinziriye benshi bararyoherwa frere benshi yasanze yasinziriye baranezerwa kuko barumva yuko uwo munsi ataza kurubana. Hari igihe rero ikindi kintu bakunda kugira ni iyo urabona nka bajya abana bafise abana batatu bane umwagira mama ugaca wumva wo kwimyonza guceho umwana umagara y'ibiki kabakanga icyo cerekana ni sinye yerekana yuko rero hariho ubundi yavuze ati kera je mama byaranryoheye ati mugabo ubu mama umenga ariko ni jambo rijya mu buto kubera baramabagara cyane misi yose akanya kose no kumpamagara je byanduhije ati urumva nyine nsanze baryamye ndaryo ngo ubu munezero bajyanye kuko bamuhamagara cyane. Mugabo bimaze kujamo ubwo bukode bwose nabwiye ukumva biramushishe akumva ararushe ekwizema rero nkitangu mugabo hariho abandi bavyeyi basanzwe ariko bimereye abo ntibari muri ekwizema hariho abavyeyi usanga asanzwe ataganira atakiyaga amenyereye guha abantu kuva yakamuronka abo bakeneye ubundi muti nabo nyine twongere ibindi vyigwa vyabo kugira bahindure ingendo abantu bativye ariko bari ati je ntacyo yitaho jewe sinja kuri umwana na ntiyazi neza ninamubona mwana canke naho umwana nisa mubona habi ndazi yuko ibyo jewe ntavyo ndaba kandi se arababona canke nyina arabibona nabahugeze twese les facettes ok les facettes navuze ucubuka wigereranije rero urashobora kuraba ugasanga wiravye ivyagushikiye ukabona kurema kutakira umuvyeyi ugize utorekaneza ukabona ko ari ikintu cacorohekaye ukabona na culpabilité canke ukita kw'amakosa ukabona amakosa yamuvuyeho ica kabiri ukagira n'isoni isoni rero nagira nababwire vraiment irabaho je nagira nababwire ko isi au Burundi atari none il y a des parents kubera ikintu hariho abavyeyi kubera abana babo babagoye atinya no kuja mu rubanza rw'inshuti atinya no ku rusengero yosiba kuko baca bamubaza ibintu vyabo mbe wa mwana wawe ugize gute barababwira bati ukaba uriko uramucumita icumu uriko uramurisha ikanda benshi ako umugabo wanjye tumuvise bimeze gute kubimubaza byari vyiza yaba muhumuti mugabo kacuzi ubimubariza ku rusengero ati
ejo kwa Mungu ambajije ati vrema ubundi wa Mungu amubajije umubajije ingorane asanzwe afise aho hanze, ubundi wa Mungu ahitamo gusiba amasengesho akaba ati ndagwaye jewe simbi hafi ndafite utuntu tungoye kubera ibibazo bagenda barazanya kubera barabimenya abantu ashobora kuja mu rubanza rw'inshuti kubera aho amara azogera igihe nta kintu na kimwe urumva ivyo bintu bakubwira ku ngufu ni ukuvuga konseye yose uzobura hazogera igihe avuga ati no ubona umwana wawe umubwira iki no ubona umwana wawe umubwira iki no ubona umwana wawe umukonseye iki no ubona yamari no tarapfa umwarita ahubwo ntuje hariya hantu aca agenda kubera iki les pratiques parentales wakoresheje ntizari approprié ku mwana wawe, ntizari zihuye n'uko umwana wawe ameze. Nimba yanse ibintu bitweza cyane urumva nimba yanse imboga ibindi bintu arya mbona amfa arahuza mbona atoya akakara akarya wibwira kwiri umwana ujya akakara kandi ariko arakajya kuri miliyari nanje kubera nzi yuko ikarasisi simute surozi kandi mbere kuko ni kwitona umuti kandi navuze kakikara ini bikanye ngende sino besoin muri we ko yumvika ashaka kandi ariko aryohewe harahatora na runini ngaca ndarumwaka nkagabanya nkamuha agatoya ni ukuvuga iki ni ukuvuga hariho physiologiquement mu mubiri wiwe hariho la demande y'iyo kara kandi yagera gukora ndazi ubu ntakirita cyane ariko umubiri w'umwana hajya gushaka ijambo urumva turazi ko ibyama bikuzana ibyo bifise akamaro ntazi ibindi bintu none hako yo bijyarira none aribyo aricyo bizomara yanyoye amata ku ngufu haricyo bizomara ni ukuvuga uwo mwana ariko ari ibyo bintu ku ngufu akubitwa n'umuyaya yanga n'isi yose n'ubugote ubu umutima waracitse hari n'ababinywa bagaca bavomisa mukazona umwana wawe arize ahinduka ku buryo anyoye ikintu agaca avomisa umenye ko hajya byamukomerekeje bwawe kubera ni pratique parentale ugenda ugakopiye ahandi hantu kubera wumvise ko kanaka cyangwa abana na muganga akazandika abana kubaho ibyamwa mugari yabyanse sintegeko ariko haratubwira umunsi akijyana kuko urashobora kubura ibindi bintu biri mu inzoherema nyine z'ibyamwa yakunze ukabijyana neza mugabo umwana arize kuva ku wa mbere aryama numva bisiyo ararira ni ukuvuga uzi neza umuntu ufise umwana yandikiye ukaba arabwiye umugore ko ateza kukimuha arakimuhanya kandi akimuhana ingufu uca usanga ejo mw'ishuri uwo mwana atumviriza ataryohererwa na kimwe mu vyiwe kubera umutuma umuhamagara ukamenga sihari ukamenga ashika kw'ishure akavuga ati umwana wawe uriko guma mu vyiyumviro uri kubera ibyo vyiyumviro ejo yararitse kandi arazi neza ko turezere ashitse muhira arya ku nguvu si wowe nawe numva izi sitwari bati wari yaramanutse ashitse Bujumbura umundi mwana ariko aramuha kaze akamara ati yoje ngaha twaragosha ati baraguha amata uragowe ni ukuvuga ni ibintu bitera umubabaro atabishaka kandi kujya kure hajya rero jewe murabona n'abana n'abana utabona bakoze ashobora amaze kubitureba na
adolescence ntawo mwana atanakanyowe ayibujura niho abantu bayahaye kenshi kandi umwana niyo ufamuza amata kw'ibarabara cyangwa ingorora ayiguriye yoba ati inzoga mushyire ku mwana ibyo nabyo ni bimwe dusoma hariho rero ukuntu utegerezwa nubwo usomye ibintu nubwo tuba tubigisha ibintu shakamfa ni ibiriko ndabigisha ni muri rusange ufite nk'umwana waye ufite indwara ya karanse abizeretse malnutritive uragerageza ukayimuha arongera ubundi buryo bumuhaye amata bwabo afise niko arababwira yuko ntiyocaye guca nawe uvuga ati yatwigishije ko atakuyamo oya uraraba umwana wese uri ku buryo gatwe hariho rero konsekansi bana utico kuri turi navuze yafizemo wewe ku mubyeyi ababyeyi benshi neza amaze gushika muri bana ntarubiti nasinziriye ikibazo cy'indero y'abana banyu muraza ishinga hariho ababyeyi benshi bakora zisinzira nakirodowe ariko arabibwiraga mugabo ntamenya ingorane zabituma ni ukuri ibyo narabibwiwe n'umuganga ati je ndafise umuntu nama nandikira parasitamoro ibiti yose amasipesiyalite yarayamaze ati ambara yakomene ku mutwe mugabo ndari twariko turiga bene ibinyene bari abaganga turiko turigisha ibinyene kuko ibi abaganga nabo barakeneye kubimenya kuko ariho desinye umuntu umenga aragwaye indwara y'umubiri mugakazoyivurwa ikangakukira ukamumenetse umutwe kuva ku wa mbere gushika ku wa mungu wamara ibinini mu isakoshi kandi aragupimwe nta malariya nta yindi ndwara muganga akaza avuga ati ufise iri chronique babiteresefalesi chronique ugasanga umuntu yamenetse hariho trouble de la santé iyi epizema ndiko ndababwira iragwaza umutima iragwaza diyabete iyi iratera hypertension iratera diyabete iratera izindi ndwara zijanye sote zo kurema trouble digestive amaconstipation ukagira kubera ufise ibikukozura kaba constipe cyangwa ukamugira mu nda hatameze neza cyangwa ukagwara indwara sinagombye kubidetaya yaba muri abaganga n'icanabereka tukamenya neza ifeshanje ariko menye yuko iragutera indwara urashobora kutabara nariyo nuzobibona abantu benshi bikora cyane mu rugo baraba vulnerable ku mavirisi bigripe ibiti ama-infection birabafata kubera ni uguhagarara mu mutima amaraso ntafise abasoda bakwiye kuko abasoda bakwiye yamata asinzira hagati benshi usanga bagwara diyabete bashaka abandi nabo les idées suicidaires et l'urgence de fuir tenda rigeze kuba ndi muri vino umuntu ndumva telefone neza ngo jewe ngo rujya nuko ariko aratelefone uwo ngo nukuri ngo niko ndagerageza nirondera ibintu byo kuja hanze ngo jewe nakanya gatoya je bigakunda cangere aya akagira ku telefone yariko arayivuga nari naheruka nari ati bajya banazobamusigarana kujya nyene umvirize jenzo bamusigarana kujya nyene zokwigira hanze ukuvuga ni ashaka guhunga zimwe zija
adakamije mu mufuko ntayo kandi akagumayo. Ni ukuvuga naho wokuga akabari wewe agumaho, agumaho ava muri aka kabari akajya mu kandi bugaira araza kandi batuka. Kuko ibyo byose bizanwa n'ibi bintu tuvuga by'umubiri. Kenshi hari aho bizana, hari n'abagize ibyayi bamutwe, hari n'abandi baja mu mbyino. Ugasanga umugabo akunda inkino kandi si umukoci, mugabo yumvise imikino ihari agakurikiranje kuva kuri 16e cyangwa 32e de finale, urumva afise abana akurikiye kuva kuri 32e finale, agakurikira hafi amayekipe amajana agahera mu rukuko rw'umuntu. Mugabo umuntu akunda umukino wavuga uti nzohera kuri 16e amenyo cyangwa kuri 17e kuko usanga uhereye hariya zose ugiye urazikurikiza, cyangwa ugasanga bafite amaje videwo cyangwa amatelefone yabo bikaboka umwanya muremure gusa ukongera gutaha. Irritabilité irakoreye, ugasanga n'abantu bashavuzwa n'ubusa urazi kwirigushavura, bagana bakwiye kwirigushavuye kuva mu gatondo hajya kuri Imana irabizi ko bituma bavuga ati muri karenge ushavura biri karenge kuva mu gitondo ushavuye gushika mu ijoro, birica umutwe, birica ubuzima bwawe, bifite umugisha. Urashaka gufatwa n'indwara yari kwibitsemo, yari yaratsinzwe n'abasoda. Infection yaje muri wewe irashobora gutsindwa ikagumaho, mugakumara mugava mu gatondo ushavuye, urikarenga agashika mu ijoro gishavuye. Kenshi abantu bishikira baragwara violence verbale, hari na violence physique, kunegiriza abana, kuvuga gutyo oye ngo biramusha, ngo okay gomba wisara. Muri icyo gihe nabyo nyine byerekana ko epuze matanga nta mwana, kuko umwana n'ikitazi ibyo agira ntabigira kubera wiwe, abigira kubera kugira ibintu bimushikira muri we, mugabo akeneye kwereka icyari cyiza. Kandi umaze kubereka icyiza icyari cyo, umwana naho yamusigaramwo ejo niba bishobora azobikora. Hariho zo kubakubita abasoma b'imigura mu mateleviziyo za Rumonge, iyo filime yitwa ariya inama, narabonye abantu bakubise abana gushika naho narabonye amavideo bagenda batandukana ko bamwe bakabatumira ibyo kurema Yesu bakamubana kujya mu rugo we ngo rwikore nigaye kuzuma ibyerekana. Ntabwo urakubita abana, ntabwo urakubita umwana bamwicara bakuru, ntabwo urakubita umwana ukigarza mu bitaro n'ubw'ubwikorezi birengeje urugero, ukabona ko igihano afise umuhaye kitajyanye n'ikosora bagize. Example, uvuye ku kazi warushe watetse wagusha kugeza mu kazi, ugasanga umwana yakoze ikintu, wibaza ko uza kumukubita bihuriranye na bidasohoke yakoze, uza kumukubita bivanye n'ishavu baguteye ku kazi mu muryango, uza kumukubita bivanye n'amajambo umugabo wawe mutahurijeko. Iyo dufite ibitekerezo bigaye ni nabyo nibwo mubatse mugenda bababwire yuko
les relations sexuelles cyangwa amabanga y'abera ameze neza yakoze neza yakoze uko bitari bimeze bitegerezwa nta fonction n'umugore wawe nabyo biri mu bintu biruhura biri mu bintu bigabanya ubuzima bwawe ni ukuvuga wari urushe abana bawe bakurujije umugabo ushyire mu gitanda muraryamye ubikoze neza muraruhuka nta mubabaro wose wa muruho wari ufise waruhuka kuko uva muri iyo emotion positive ukabutuma ukura bya bintu byose wari ufise ukaruhuka kubera mwaganiriye petete ko mwanavuganye icyarushagije muri icyo gihe rero biraruhuka ariko komplere imivano tune pasage twese ukuvuga umugore ataranguriwe neza amabanga yawe uko yabyishakira uko yabyumva ku buryo yumva anezerewe kugenda birafise impact ukuntu agakorera abantu nagira rero yuko umugore kuva mu kwa mbere atigeze yumva anezerewe umugabo nta kuntu yorera abana be kuko abana barerwa n'urukundo no gutwenga kuko ndatwenga kuko ibintu kuko barundi tuva muri tukabivugana umugabo mbona bigora kurangura neza amabanga yawe cyangwa n'umugore kuko amabanga yabubatse ntarangurwa n'umugabo arangurwa n'abantu babiri navuze ngo ariko umugore uraza ko ujya mu kimya aba yararanye nibaza yuko umwana amuhamagaye mu gatondo amwitaba neza awumaranye amezi 5 uwo mugore usanga yarashishwe mu ibanga icyo ni byavuye ntabwo n'ubwirabure babwira yuko ya defame babakorera ati jewe ndagereye ko umugabo wanjye womufashiriza muganga nawe arahari hano ukuvuga umugore yize aza muri consultation yumvise yuko babifasha aba yarushe icyo gituma ngo muri iyi mitera ukwiye kubyigisha neza ukarisha mu bintu kubera reka ntukwenda mu bintu reka yamagana twabiganira none ko ibindi tubisengera bikagenda ibyaha bikorera icyo nacyo kitameze neza amasezerano ni igisatata n'ukuri icyo bintu rero turakwiye kubyigisha abagabo umenye yuko benshi bataba satisfe mu rugo mu byerekeye amabanga biragora kurera umwana n'ingero ni ukuvuga kuko abana barahura kuri no sentiment barahura affection hagati y'umugabo n'umugore biri vuba naciye mvuga kateho gati abasara oya kuzuzu donc les choses sont compliquées en bas d'une part parce que le stress chronique engendre une baisse physiologique du plaisir. Nubwo umubyeyi arushe abona yuko biri mu nzu murazi neza umuntu amerewe nabi yese murubazi umerewe nabi ugenda bijya bintu by'ubutugoye
urushe washavuzwe n'abana habaye ibibazo bijya bintu birakugora kubikora ntibikunda biragoye nicyo gituma amadisipline répété peuvent user le lien à un point que le désir émotionnel était utilisé avec l'autre session. Ni ukuvuga iyo ufise iyo ufise ibintu bitandukanye neza muri bo iyo ufise épuisement n'ijya hoteli bishobora gukora haba ku mugore haba ku mugabo. Ibyo nabyo bigira impact, ni ukuvuga uko waraye biraza kugira impact n'ukuntu uza kuvugana n'abantu bakora, n'ukuntu uza kuvugana n'abakozi, n'ukuntu uza kuvugana n'abo mukorana ako kazi. Ibaze rero umugore abimazemo mu mwaka imyaka 2 imyaka 3, ni ukuvuga abana b'iyo nabo baragira ikibazo kuko ntibajya kuri ya emotion parentale iri positive igenda n'abagabo. Ni ukuvuga abana tuzobwiga nitwasubira kuri siyansi ingene emotion positive ishobora kubaka servo y'umwana, umwana agaca ubwenge n'ubwo yoba ababyeyi kubikana n'ukuntu agatwego k'umubyeyi, ikiyago cy'umubyeyi cyangwa gukina n'ababyeyi ukuri mu byanisha sinapsi zikagwira arizo bituma dukora byanariza ibintu. Rero abana banyu bakabere birakwiye relation conjugale zikabakoze umuntu wese ukuntu kwiwe ayigira mugabo akabigira avec épanouissement kandi yiyaguye ku buryo umugore wiwe cyangwa umugabo wiwe bavuga ati vraiment turiko tubikora neza. No mu bitondo iyo mubyutse mwese murabizi iyo mubyutse mwabigize neza murazi ukuntu mugurisha abana banyu. Ndabizi ngene mu gatondo muba mufise koroha mu maso, muba mufise kuvukisha abana neza, muba mufise depression ngenda kwibaza kandi ndabizi. Icyo rero mugikorere ko cyane kuko urugo rutatunganije neza mu gitanda biragoye kurera abana. Usanga hari ibintu bitareba abana baraba difficile mugabo utanakimwe barindi kandi ibyo bintu bitatetse babanse tubashije bakoze nitwa Kanezero Mars sanze nkorana na Musyaritsi. Rero nagira sabe tugende twumva ibintu cyo kimwe twavuze ubuzima, twavuze amasine byerekana uwo muntu. Mbega twese tugomba cyo kuko nitumva dusanga twese turi muri epuzi kumenya ibyo bintu twese birabishyikiye. Nashaka rero twumve yuko twatubona nibyo tubwira ingene yabitahuye ibyo tumaze kubona, twize iyo epurizima, twize ingaruka zayo mu majambo make. Muvuga ati jewe numvisemo ibi n'ibi n'ibi n'ibi, numvise mbezo nzacamenya ko ndi muri epuzi sibyo. Nubwo ariko twakorera nagendana ibibazo numvise nk'akarorero muvuze ngo hariho abagabo abantu mwavuze prizima nashimye n'utwo batatumva ikirundi cyane umunaniro mugaca muvuga ngo hariho abantu ariko basanzwe bameze murumva niko basanzwe. Jewe nashatse kubaza ni uko mwigisha abarundi n'ababirikazi n'aho bari n'amahanga baba kumenya ikibazo kivuga ngo ni munafatiye no ku mico iwacu kuko hariho ibintu turi nk'abo ngaha abagabo naho turiko turavuga kandi ntari mu mitwe yabo ndazi ko hari ibintu bibazo aba n'abagabo barundi nk'akarorero muri kutugisha abana babona ko asanzwe babona ko basanzwe none umufasha ntibaza haravuga ati aba n'abagabo ko hari umuntu w'umugabo kurera abana ati wa mwana wawe arananiranye. Ikibazo imico tutagize imico nawe burya nta tandukaniro ko mwagiye murashyira ababyeyi hamwe turi bamwe burya
ntituraheza okay. turaza gushika abantu twita icyo twita coparentalite donc uruhara akamaro ko gufatanya kurera niyo yatanze kiraza gushikira. Okay, merci pour la question. uretse icyo nari nashatse gushikaho ibi bintu n'ibintu novuga ngo ni siyanse ni ubuhinga kandi abantu ntitwize bimwe cyangwa ntitumenya bimwe cyangwa dusoma bimwe kumva rero turiko turabandanya ni byiza ko twamenya ko turiko tuvuga co kimwe tuvuze ijya ubuzima tuvuze ijya munaniro tukerekana bijya bimenyetso ntubone kijya kimenyetso kimwe ngo ce wumva ngo ndi muri kandi ntubone zijya zose zikuriko iyo urabigushikira ngo wumve ko washitseyo ahubwo gusa uraraba kijya kiringo mbega ibyo bintu bibamo mu kangahe hariho umuntu abibamo ngo ni ijya ubuzima canke burnout ni umunaniro mwinshi uvuye ku bintu bitandukanye kandi umara igihe kininiya umara igihe kinini si ibintu biza ngo yaciyemo n'umunsi yaciyemo icyo abana basubira barangoye guca wumva yuko wagiye muri ubuzima bitandukanye sese isanzwe igisanzwe sinababwiye ko atari ubuzima kuba wumva umwana yabigoranye hanyuma ikibazo cyo kugatora umuti bigahera serivisi. Merci pour l'intervention. Aho ugira ikibazo ugasanga abo bagiye bararwana cyangwa barashwanira imbere y'abana. Yesu aravuga ati none ko tutamukubise umwana ntangurane gushwana kuduza ijwi hejuru kutumvirizanya umwana arayoberwa ikintu arimo ubwo binemeza ufite ntabitahura ntabibona ntamenya ibyo ari ntamenya ntatahura iyo situation uretse nuko nawe nyine bigenda binamukora ko biramwica umutima ni ukuvuga iyo ababyeyi barwanye cyangwa bangahe baratukana umwana ku ishuri agiye ku ishuri rero abari muri abantu benshi babigaye ati jya mwana mwana turuga icyenda bisa abana batatu ati bahase baramagana ati niyo ndiko ndabica urabona ko atari ubumenyi ukuvuga niyo ibintu byabaye muri mukagasoma umenga kari banale kitwa ndayisaba biragenze mu wa kabiri ndayisaba yaratse kumwiri wangu haza kuza abashitsi abashitse mu ishuri byo kubera yavuye muhira ashobora gusanga ibyo abazimaze cyangwa abashitsi baryoye n'abatabayemo tundi bwamenya n'umukora ubwo buryo yavuga ati bamubaje ikibazo ati ngo n'abantu bikoreye iseki bijya nini sefiriye yari umwana niba yavuze ati mbega mbona tuzo gusohoka ryari izakugenda gute ko niba hari urubanza nsize bishushe none urubanza rwava rubana n'abantu bigaragara ko hagiye azi kumatwiyumvira ikindi niriko ndababwira yuko iyo habaye gushwana kurenze hakaba guterana amagambo umwana arakomereka kandi bigaca bimugirira ingaruka mbi nawe mu kuntu azoba mu rugo rwiwe. Aha turiko tubifashanya kugira ngo natwe tuzorere turere abana bazoshobora nabo kwitunga neza mu rugo, ariko hariho de conflit ziri constructive zubaka abantu. Ni igihe mwe n'umugabo mubakanye mushobora guharira ibintu kugira ngo mutore solution mugabo mutaragucukwa. Ni ukuvuga umwe agaserura iciyumviro, umwe akamurorera, ubundi nawe agatera n'irindi jambo atagwa mu rurimi. Izo conflit abana zirabubaka, zibatuma nabo bamenya kwiyumvira n'abazima canke ivyo batanga ukuntu basohora ivyiyumviro vyabo. Coparentalité ni cya kindi twavuga yuko tuca turasigura imbere yuko tugira turangiza. Coparentalité ni ukuntu dufashanya ibikorwa. Ukuntu dufashanya ibikorwa rero
kurakomeye cyane ku bana bacu. Nabibabwiye nabivuze, nimba papa wanje atari ko arafasha, atari ko afasha mama, mon enfant arabibona. Nimba atari yamwoza, ari twe dusubiramo abagabo omwe ukoza umwana omwe tuwafwarane, abagabo ukoza umwana kurema n'abasabye akabona yuko omwe papa koza umwana atari iby'abagabo, atari iby'abagabo gusa. N'akantu gasanzwe mbega karasanzwe mbega nak'umugore exclusive. Mbega umugore hamwe yurwara cyangwa utambukoze bifise, umugore arwaye umwana yirwara, undi muntu yabaye akaberetse ati je nagiye ngo n'umugabo w'ifite ugaciriza ati nukuri turi kwa muganga, ati mbona umwana azanye ipinjama yarayemo urumva yari kurantera ngo niyo kwari azanye ipinjama pe. Ni ukuvuga ifu kunini iyo efo kugira ngo mwereke abana banyu yuko hari atabikorwa biri ari byo kwa mama gusa, kuko nozamva iyo batera baja bitera tuje ahantu abana batazoba bisa abakozi. Aha mwibaza yuko umwana ubu afise biza niyagira après 20 tuzarukiza abakozi afise ubu nta bakozi tuba dufite, ateka tuzokiteka. Ni umwana utigishije guteka, atabonye yuko umugabo bishika agatinda, uwo mwana ateka akantu gatoya numva urashobora kubigira ko muje yuko muravyumva, naho utaba wari guteka tu peux jouer la scène y'umuntu w'umwana, kuko umwana uri kurabikina ntagikonsidera nk'igikino, agikonsidera nka reali, akabona umwe ko papa yakije ndabona. Ntubu uri kurabigira ngo uteke s'il vous plaît les amis bakabo, ubu uri kurabigira pour que ton enfant demain ne rencontre pas ntazohure n'izo ngorane. Iyo rero nibyo ariko ndababwira ko parentalité gufatanya mu bikorwa, hari mu bikorwa exclusive by'umugore cyangwa exclusive by'umugabo. Genre ibyo nyine no ku bagore ifoko umwana wawe abona ko ushobora no gukora akantu kagenera développement. Umwana wawe w'umukobwa mubona ko umenga culture y'iwacu irace minga umugabo akora se aka kantu karakomeye, kuko umukobwa wawe ati jealous umugabo akora se filime birokora bose sikoraye banobona ati apana aichakora habayeho mama hari chakora niba haguma yicara habayeho ko kurondera akantu gato atuma umwana wawe agira esprit yo gukora ari umukobwa, kuko icyo akavuga akazohera ibyo gutya nawe afise. None abakobwa bacu ko tubarira urumva ntitubarire nka ba mama bacu bariya kuko babona muhira, kuko tubarira natwe muri iki gihe cyacu cy'uko twiyumvira kuri mbega cyo umwana wawe ni capable yo kurondera akazi. Parentalité irica kuri les valeurs éducatives mu guhuza. Tuvuge ibi bintu rero bihura biba ku bantu benshi, bimwe ababwira byo muri enfance bije gukora ngaha kumvikana kuri les valeurs zo kwegeka umwana. Wewe umwana wawe ubaye mu kibazo mu muganga ushuvuga uti umwana wanjye no papa vivre amene situation, umwana wanjye nakuze muri mu bibazo, umwana wanjye icyo ashaka cyose nzokimuha, Imana yaciye nanjye abana banjye sinzobima. Icyo rero umwana acaguha iki, acakubaza ati mama uri iki,
ujura bitanga uri aragiye muri alimentation umwana aratoye ikintu ca 200 aratoye ikintu ca 300 aratoye ikintu ca 50 ca 10,000 byose bagura kuko umwana wadushaka kwagira plaisir uyone wagize ubukene wabaye mu bibazo bidasanzwe wigishijwe ku bandi n'abandi bantu nawe uvuga uti benshi nziza itanga benshi n'ibihe kabashaka hano mu Burundi ukayiterereza muri icyo gihe rero ubundi nawe akavuga ati no madamu jinsi ishobora kwemera yuko umwana reka tugabanye agacaba konferensi agacaba kudahuza umwana rero hajya rero abamubwiriza mwese agaca amenya ati jewe urya papa nta kintu urya naco yikura ati je nkunda mama kuko tugiye aragura byose tukamusaba umwe akavuga ati reka umwana wanje yikoreshe ngerageze yikorere abe autonome ubundi nawe akavuga ati no umwana wanje ntaja kuruha reka ndamuronderera yigisha amahera amana yarambeza ugaca usanga murabigwaniramo rero irifo ko mwumvikana mugahuza kandi umwe avuze ati iki ntuce ubifata nkayereragiza ubifate nk'uko aronderera ineza umwana mugamuce mubivugana mutesha akintu yawe naho nyina yobikora nagize akantu ko mu kintu naho nyina yobikora ariko uwo mwana w'umuhungu azipfuza umugore ameze nka nyina tuvuge ni nkari bakora ibikorwa byinshi umwana w'umuhungu wewe yipfuza umugore ameze nka nyina icyo gituma usanga kenshi ariko kofu umuhungu yabonye nyina akora ibikorwa byinshi agaca n'umugore wiwe nkari abire ko musamera kenshi baba biravamo intambara mu ngo umukobwa nawe arashobora kuvuga ati sinzobona ayo mama yabonye urumva abantu babiri barahuye barubaze umwe afise nyina yakora cyane n'undi afise nyina yakora cyane umwe n'umukobwa mwumvise ko bazoshaka ati simbaho ubuzima bwa mama ubundi nawe ati icyo kinebwiwe ndakumenya kubenshi uko sinavuze kandi sha bari barakumbariye udakora gutyo ni ukuvuga aho ni repartition des tâches icyanyuma ni le soutien parental nivyerekeye kurera we ugomba guhana umwana ubundi muvye ati ubundi bukiri umwana ivyo wewe tuvuge yanse gukora devoir aracaza ati waba kubera utakoze devoir cyangwa bisigure ka ugaca umubwira imbere yiwe ndekera umwana andrebe yarakubwira indero y'umwana wawe ukora yica nimba se ariko aramubaza igituma atakoze devoir sikose nimba se yo namuhana sikose nimba amuhanye nabi mugende mwe na se heje kumuhana mubivugane muti we exageye mugabo ataka mugabo umwana yakoze ikosa wewe ukaca ndiko ndamuvimbura canke bivanye n'ukuntu umeze ngamukarira nyina canke se agaca mugukura mu minwa kuba yati ibyo bintu mega we ntibabiciye wowe ntiwigeze kuba umwana nawe aho umwana mama yati niyo turabikora turohoke kandi ntazobikora nta mutima uzose kuko na mama wiwe yakijije se kandi nawe yazokubarira mu nyuma mu mwana ariko arabibarira umwe mwebwe kugira mwana mugororoka rwose hari n'abana bakubaza ati papa wewe kubera yamaze kumva nyina canke se avuga ati mama bararonka menshi wewe mw'ishuri wewe barabitora se arabivuza ibwiye nk'umugore
turagiye ati mwishuri bamwe ntakiwe arabyumvise umwana arakubara ati aho rero uri kuragaya amanota yanje rero sana birete zaradushira uzomufasha mu byigwa igihe umugabo we yamwakije amubwira yuko nawe cyari kutugurisha cyane ukamubwira ati wewe ntuzi ko ati ashobora baratuguye kenshi kwera aturazi ati idubura abaduye mu ishuri umwana nawe arabyumva arakora iyo ugiye kumubanira ibyo bintu akaba aduweje ndagasha ni ukuvuga muri icyo gihe soutien ni ukuvuga umubyeyi arashigikira uwundi niba afashe decision ukayikomera amashyi ubundi afashe decision ukayikomera amashyi nimba muhanye ukacuruza na jewe yaba jewe nari kuguhana c'est très constructif ntabona ko ibyo bintu bidasanzwe ibyo bintu ari ibyo gukoreraho ni ukuvuga ababyeyi bakengerana bagakengera uwundi yafashe decision imbere y'abana ibyo bintu birica cyane birica rwose byica umwana kuko ibyo bintu bimujije ntazobere kandi icyo kintu namukubitiye ntazobere ntazobikora kubera wumve yuko uwundi nawe abibona ukundi je pense que c'est fini ndaciye ku mayange gusa arumva ibintu birebire bifatanye ku babyeyi benshi usanga hari ibintu bigenze neza mu mbere y'abana kandi ndabashimiye cyane ukuntu mwanyumvise kandi nabonye ko mwihanganye n'uko umwanya wawe ko uragenda imana ntibaheze